Nomse wazaniye umutumire w'iteka yaritse amateka cyane reka tumwekaze kuri micro za Mijo Talent TV namahoro ndashima gute wagiye mwifoto ya president vyagenze gute nilijifanya kuwa DJ bakafukuza wote bakafukuza wote mimi nikajifanya DJ mimi ndio nilikuwa naangalia ma micro bakafika wananizume direct Tambwe tutavuze amajambo menshi abantu benshi bakuzi mu mapicha ahantu hose washitse bikugenda urabitegura canke ukisikia fasi pako kakitu unaenda eko unajificha fasi afu unafanya kazi yako kama vile vile. Mimi depuis niko mtoto mdogo nilianza kufanyaka nilikuwa na miaka 11 nilikuwa biri mu maraso yanje. Woba uvumye mu gihe kinga nta mwaka urahe? Aya na mwaka system akoresheje abandi batuba bazi canke vyagenze gute warabiteguye bien ava canke biri kuya tu surprise. Hello bakunzi ba Mijo Talent TV nize komeze fresh Jenny bon komubona akayaga ni kose kuri mikondo yibotse ni Ange Irankunda behind the camera komenye ni bon trésor twaramenye kuzoturabazanira ibigari bigiye bitandukanye ivyo mukunda muze muravyandika kuri commentaire kugira ngo ivyo mushaka bivyo tubazanira simwe boss banye none ni mwe boss bacu nako twabwe ko tubakunda cyane nomse wazaniye umutumire w'iteka yaritse amateka cyane sinzi ko muvuga ariko reka ngerageza kuvuga muri bimwe mu muziko nandi ndamuziko n'umuntu uvuga gute umuntu umugabo mu kumwicubahiro uvuga n'umutama w'amateka yaranitse amateka akwiye cyane kandi mu gihe gitoyi reka tumwekaze kuri micro za Mijo Talent TV namahoro ndashima muraje kuniyo iteka kunitumira muri TV yanyu ndashimi cyane murakoze cyane mwamubonye rero ni Tambwe mvira mwipicha akunda kwita mu mapicha la fois passée hari amajambo yashikiye bari kuri stade Intwari aho habereye ibikorwa bigiye bitandukanye bavuga bamubaza gute wagiye mwifoto ya president vyagenze gute reka dutangure kwako kabazo biriyendekaye. Na mimi ndashima Imana urabizi je nikazi kanje jewe ukuno ndagiye turukumwe n'umugore igihugu se barundi wacu ndagiye umusuma kugenda kwiye atavuze ati mana mfasha nisoke muzo y'abandi nuko naje ndagiye mu picha yo mugore igihugu ati nga nzosigara kanga kanje nga bizogenda gute Tambwe acha nikurize biriyendekaye wende nyuma ya president bako bate pare birende uribende vyagenze gute bendeze ukuntu ndio ndakubarira mimi nikazi kanji kamisi biomba nilijifanya kuwa DJ bakafukuza wote bakafukuza wote mimi nikajifanya DJ mimi ndio niko naangalia ma micro na mimi nikafanya kumbe wa journalist kumbe walikuwa shakuniona walikuwa washakuona bakafika wananizume direct ndio nikafika nikabukana sio hata moya ni nyingi ni nyingi sana nababuza tunga president aje kuwa magara bose baraje kuba bariyari najewe kino ndashima akazi kanji ndashima John mukometi nuko Imana izo iko nani twashaka tuteze imbere igihugu cyacu tuteze imbere abasani bacu mu gihugu cy'u Burundi n'abakomediye bose tuteze imbere. Tambwe tutavuze amajambo menshi abantu benshi bakuzi mu mapicha ahantu hose washitse bikugenda urabitegura canke ukisikia fasi pako kakitu unaenda eko unajificha fasi afu unafanya kazi yako kama vile vile. Mimi depuis niko mtoto mdogo nilianza kufanyaka nilikuwa na miaka 11 nilikuwa biri mu maraso yanje nilikuwa nikipita nakuta ba mama sa vile familia biko wanapiga picha Tambwe iko ndani Tambwe yasise gute Tambwe dumbukiza kila fasi yasise gute nuko bigenda kushika ko kuba namakungu ukwisi yose bahanzi kubera ibintu by'amapicha Tambwe yasise gute nuko nyene Tambwe rero Tambwe kila kitu Tambwe ama evenement yose usanga yo Tambwe rero ni kuvuga yuko yarubatse izina muri make yarubatse izina kandi aryubaka mu gihe gitoyi woba uvumye mu gihe kinga nta mwaka urahe aya na mwaka
system wakoresheje abandi batuba bazi canke vyagenze gute warabiteguye bien ava canke biri kuya tu surprise biri kuya ni ivi kubera jewe kuva kera kubana n'abantu njo kintu cya mbere jewe jo n'umufana wa basket jo nakunda basket nuko muri ya basket kushika leo n'amakungu yemenye niko bera basket basket jo n'umufana ni mumambre wa basket ndakunda basket cyane nuko abantu bose baraje kunzi kubera na kabi kanji marezo sosiranzi ukuntu ma Facebook ma YouTube uri umuntu w'abantu yo kubana n'abantu njo kintu cya mbere najo ikintu jo ndaje gutanga kumenyekana namenyekana kubera abantu biko batonsimaga Tambwe usanga yarakoresheje inganga kugira ngo amenyekana umudamu mdogo tu unavuma Burundi nzima tena no hanze y'igihugu waramenyekanya nta bantu benshi bari bakuza ariko gushika no musuvuze Tambwe lazima bamujuwe iyo systeme rero niyo ndiko ndavuga n'ubuntu bw'Imana canke bo barabiteguye bien ava hari abantu bubaka izina imyaka 10 ariko ntibashike kuco bifuza ariko wewe bon mu mwaka umwe byose bikowazi Joro ikintu ni ibintu b'Imana na mitirimo ni Imana ndio kintu cyambere cyo senda ku sengera heta jo ni Muslim hakuna vitu vya hadawa nafanya vitu vya dawa jo nashukuru Mungu jo ikintu jo ndabagire niko bana n'abantu jo kintu cyambere na kindi ni Imana Imana yagize ibintu byose ukuntu kose abantu banzi hari abantu rero bavuga ngo Tambwe ubunye urakora ama publicité kandi agashika kure umuntu agukeneye rero umuntu agukeneye ashaka kubigenza gute kugira ngo ariyo marché ashaka kuguha bigenda gutora bigenza gutukora ama publicité menshi kandi yebana pako karare biraendekanye nanjora kwa mbivi ile ma publicité inatoka nikubera najuana na watu numuntu anayoti Tambwe nikimpaka hii publicité yangu kubera juu watu wanamuyua na njoo na mimi watu watakuya kuangalia kama ni duka au restaurant au bitu ibintu byose bikwiye njo vile yote njo bile nilikwambia kuyoa kuishi na watu njo kitu kimoya na njo ile mapibiseni niko nafanya nijua watu wananijua. Niko nakuuliza sasa piko mtu mwenye anataka kufanya Tambwe awe mu activite yake kama ni publicité atamfanyia binaweza endekaje anaweza kupataje? Mimi ya kitabu nitafuta niko na numero ya telefone uende mu Facebook utaona numero yangu 75 Nasikia sasa hari abantu bifuza Tambwe ko abagira mu activite kugira ngo ashike kure umwumvise ko atanze nimero kugira ngo mu muteze imbere abateze imbere kandi ega no gufashanya mu Burundi turafashanya tuko na upendo ya Burundi tuko na upendo sana si wengine mainchi mtu ukiona ilifo unashukuru Mungu mtu akikupa ile kazi anayo kama ataka na wewe uishi na wewe uzidi nani uteze imbere n'igihugu cyacu. Abantu rebe bashobora kwibaza mbega Tambwe tumva Tambwe ni star ariko andeho y'ubustare hari ibindi bintu ukora canke vie privée yawe akabazo kamatsiko nkunze kugira mbega Tambwe yo akiri célibataire canke arobaze jewe ni marié ndafise abana batatu akazi kanje kamisi yose jo ne mudeklara ndakora kuri Paul jo ne mudeklara ndafise abana batatu umugore ari hanze n'abana bari hanze canke bari ngaho umwana nganda ndafise abana babiri bari ngaho ni umwe niwe yajanye na mama we jo ni ngaho kukazi bagufata gute star kukazi nukunyene surabizi byo kukazi ti ni mustari akora kazi mbili bakibibona bavyakiriye gute siku ya kwanza batu ewana bakasema ushakuwa star mkobia kwa sasa ni vitu ya Mungu tunataka tukufe na mimi si wote tuko tunatumika hapa kuporo na ndio vile bilikuya ni juu kwa Mungu ba étranger bakikuya declarer bitu byako kaora bitu byao wanaona Tambwe banakwambia gaye
Afrika na mbeto bota tumika uko declara no uko mkomedi nisea kazi ni kuchangana ufasi kwenye Mungu akikusaidia ukipata fraga ya kulipa nyumba batoto wakisoma njo kwenye unapaswa kukimbilia. Ubuzima busanzwe Tambwe akundiki maisha ya kawaida? Jo mimi niko na maisha ya kawaida na jo vile nyinyi nikwambia hivi vitu vyote Mungu njo mwenye anapana maisha sio mimi. Na njoo nakwambia leo unaweza uko hapa kesho ukakuwa fasi nyingine. Si vyote watu wengine wanavipataka. Msikie. Mimi kukua mkomedie leo. Mimi siko nazidia bastare biko hapa. Msikie. Biko bastare wenye basha kufanyaga makrip miaka 13. Akipita hata barabara hata boy amuyu hata kumuyu. Mtu wa kwanza mwenye anayowaka msanii ni boy na mtoto. Ndio anapaswa kuyo huyu nani ndakene ka fresh ka untilie muziki wa lulilo wa wafariazi. Hapa nipe kapicha tukikutana fast. Tutaka kapicha. Ndio leo mimi najulikana paka Rwanda, Tanzania, dunia mzima. Leo biko na bezona bananitia majurnali aba muyitambwe kitu kyote mkifanya Rwanda araba tambo naye asisegute. Nuko njo vile nikwambia kuyua kuishi na watu na njoo kuyua watu wakikupenda. Jo marezo sio ni mbaya. Ikitaka kukuponda na kuponda. Ikitaka kukuinua na kuinua. Watu bakuyue vizuri. Nasikia na mimi leo ni juu watu wananiua vizuri. Kuna kitu naweza kuuliza nshaka kukubaza ngo mbega ama avantage wakuye mu ibintu by'ubustar ama avantage turabona kandi ni menshi siyo ngomba kukubaza canke abantu benshi barayazi ariko ikintu ngomba kukubaza ni yihe ntambamye ihari mu kuba umustar nka wewe umaze kubona. Sasa ibintu biringa jewe ndashaka kushima igihugu cyacu ki Burundi batufashe ku mugongo na ikindi kya kabiri jewe ndashaka ubu ndiko ndakira amafilme y'abantu batwenge baraba tuma filme ndio benye niko nafanya ubu ndio ndakora na Kezanet na kama leo Kezanet inanisaidia tuko pamoja nijua bana yua kama ni bustari wangu watu wananiangalia sana wananifuatilia watu wananifuatilia sana na ndio nakwambia hivi niko natumika na Kezanet nashukuru Kezanet nashukuru Mugisha Landry alikamata sa vile mzazi kumugongo anataka kunonesha na mimi nikuwe nyende mbele. Izo ni avantage. Ikintu kimaze kugushikira mwibi bintu by'ubustar ukavuga ati yikweli ni ngumu kabisa. Kila kitu mwanzo kinakuwa mzito. Ukianja ukivizoea bila kwa urahisi. Nuko urumudandaza. Umuso wa mbere uzogenda kudandaza ukaona hakuna bateza siku sasa unaanza kuzoea watu wanakuzoea unaona kama ni vitu vya kawaida ndio vile umusi winjira ukiri mushasha nikiye kintu cakugoye bilikuwa binanitia uvivu bila unaona maradio banakuwa saa yote bananifuatilia banakuwa wananiuliza nakuwa nakosa kitu benye tawaambia hivi naona kama ni vitu ya kawaida hivi ushazoea nishazoea hivi sio kama tunaongea na kazi ni kazi yenyewe niko nayo hakuna tunaongea vizuri na njoo nakwambia eti mimi niko kwa kazi na kazi nilishaizoea nuko hari umuntu araguha marché ukavuga ati hapa kuna kitu kweli. Sasa unaona kitu kia kwanza ni kujulikana. Marché unaona unapata marché ndogo usitaki kuzarau kazi. Muzarau kazi anakufa maskini. Kale kadogo kenye unapata kesho utapata ya zaidi ya ile. Ukianza ukipata 2000 ukule kwa ile 2000 bado au yapata na ni 10,000. Sio utapata 10,000 utapenda kupata na 20,000 na njoo vile sasa
kubana n'abantu njo kintu cyane. Reka tuve hariya muri ibi na biriya tugaruke muri famille. Madame akivyumva canka akibibona ubona ngo iko stare ari bikamatari. Sasa anapaswa kubikamata vile wanavyo kama bwanangu, na mimi nimwambia sio mimi, ni Mungu bilijileta na yeye lazima alijikamata vile bilikuye, na yeye hakuna tatizo na watoto wangu balifurahi, hakuna tatizo na wao, na bibi yangu ni stari na anapenda basi watoto bashakuwa stari. Si baba ni stari, baba akiwa stari na mama ni stari, nyumba mzima tutakuwa stari balifurahi. Naona ni bitu urabona yuko ari bintu bizogushikana kure canke ni bya papa tu. Bizonshikana kure ibintu se ndayizeye Imana gusa. Ndashima Imana injo izo bikora, bora uzima tu, amagara kintu cyambere. Reka tugaruke rero, Tambwe n'umufana w'umupira ubita basket, afana Urunani. Abantu bose turabizi yuko afana Urunani. Urunani rero kuri ino saha canke kuri no gwego igeze ahantu hakomeye cyane. Hari ryari ejo hari dimanche, c'était le 27 niho bakinye. Wavyumvise gute ko nabaratsinze baheruka gukina na New Star? Na New Star irabatsinda yatusinze dimanche n'ubu ibintu bimupira ni uko bimeze. Kushinza ni visanzo. Unaweza kwenda ulitoka mu nyumba ti mimi naenda kucheza, ukakuta mwili unakukatalia. Sporo ndio vile. Mimi niko fana wa basketi. Hapana basketi leo hapa mwinchi yetu, na mimi nashukuru. Na kama leo niko fana ni juu Urunani njo intezi imbere abantu bose n'amakungu bambona jo Tambwe kubera jo mufana wa mabasketi na basketi jo fana si mufana gusa Urunani jo mufana wa maekipe yose nokubera ndakunda federation yacu y'igihugu ki Burundi, ndakunda na umpresident wacu apoti iko yateza imbere umugwi wa basketball mu gihugu ki Burundi. Turashima njo kino cya mbere basketi irakaze cyane. Turafise umuntu umupresident akunda basketi, n'amakungo n'abarundi benshi bakunda basketi. Nubu basketi irasumba ata football y'igihugu ki Burundi. Niko ndakubaza, warafunguye ujya mu uratsinze muri Real, utsinda kandi no mu Runani. Ni diskia ni diskia bibaya, nilala bibaya, atake asubuhi yake sikwenda ataku kazi. Nilifungia mu vitu, nikaona nikitoka nje watu watanicheka. Sema acha nipumzike nisabishe watu. Na watu wasemaga hivi, aba bafana football, yani wewe ufana Real. Siku ilifunga, ukifunga una celebrate. Bakifungwa unajisikia mubaya. Arakiri yebo kure abakuyuye ata basemaga abakuyuye ata ubabara gute, hari abantu batabitahura bo babwira gute. Sasa bobo uko nje na sisi na bobo wanabyo kama biko na bafana mu dunia muzima. Avantage bikuramwe wewe mu kubafana ni nukubera nuko ndakunda basket ndakunda ile basket nukukunda nuko ndakunda Real na kintu niko ndabakure ndani nukubera ndakunda gusa umugwi bakinye neza. Avuze yuko atariye umusi Real itsindwa n'umusi Urunani Rutsindwa ntiwafunguye, ariko bire waravyakiriye nyene uvuga ati nta kundi ni bimana. Muteguri ku Urunani muriko mudutegurira turashaka ko kuteza imbere basketball mu gihugu ki Burundi, federation y'igihugu n'amakungu hanze babone nani Burundi piko batu wanayo kucheza basket, Barundi wanacheza basket vizuri.
na sisi tunataka Burundi ituteze imbere, tuteze imbere abana bacu, tuteze imbere n'igihugu cyacu. Uko isi yose baruzi abarundi barazi gukina basket. Hagera fo passe bakinye naye barekwa gutsinda kandi ubu twakinye na Dinamo twasize difference ya 23 jiripa. Ubu njo umugwi wa mbere ufise ukuntu bararuzi cyane no mu makungu, rurafisa mateka mazone 5 yose mu gihugu cy'u Burundi ninga wacu mu gihugu. Ulijisikiaje? Kamurari karirudia tena vizuri. Tambwe mvira mwipica amateka mwayumvise amateka ya Tambwe andeho y'ubustare kandi no mu bustare umva ko avyifatamo neza. Ndababwira yuko niyifana ndiko ndanywa niwe yayinguriye. Bisigura neza yuko ari kinarushije abandi bastar. Yambwiye ngo niwaheza nifana uza gusaba n'icyo ushaka kunywa na cameraman ari yamuguriye bongo. No kumuvuga neza akezaho kari ifo kugataka kugira ngo tumuhe kuhaje. Hari abandi bavuga ngo untumiye utegeza kunyasiho ariko niwe yatwasiye au contraire nikintu cyadutangaje cyane ariko ibintu byose ni bon. Reka ndagushimire cyane, merci. Natwe ndashima Imana bo mugisha na journaliste mwambaze neza n'abantu bose abafana banje bose ndabakunda. Imana bo mugisha ituwe n'amagara meza. Umuntu ashaka yacu umuntu wose ashaka kumbaza abatelefona mumbaza na kundi Johnny tayari. Umuntu ashaka gukurikirana kuri réseaux sociaux ibikorwa bya ukora yoca he? Azogenda je mu YouTube Tambwe Burundi wende mu Facebook Instagram Tambwe Burundi. Jowe mu Facebook nitwa Nyonzima 97 alias Tambwe. Basi zote Tambwe. Tambwe ni izina wiswe n'umwuga ubustare canke wari usanzwe witwa Tambwe? Ni jina baje kupanga kuba ni umwana. Jina yanje ya vrai nitwa Nyonzima 97 alias Tambwe. Reka ndabwiye ko ndabakunda cyane. Umuntu atarasonda subscribe please turabisabye ubikore kugira ngo dutezanye imbere. Merci beaucoup, yari Ange Irankunda avec Tambwe Burundi. Tubwiye ko tubakunda cyane. Ciao ciao.